rero nukuvuga yuko igihe cyose ikintu kigira intango kikagira no hagati kikagira n'iherezo. Rero twe mu nshuti ya bose imigambi yo dufite yoyo iba ari myinshi mugapfana imigambi. Urumva iyo migambi ishobora kuba iri mu yindi kuko ntasomye neza abateguye amategeko ngo ndamu mategeko agenga ikigo nshuti ya bose yashaka kubirimo. Ariko ubundi bwobwo ibi bijyanye no kuvuza imiti y'ikirundi birigwa no mu ishuri risanzwe, birigwa mu uko babyiga nta pratique bagira, ahubwo cyako nta pratique twagira. Murakoze cyane abaganga urabona ko bariga iby'ubuganga by'ikizungu bakongera agaca bavayo bakagenda no kubikora. Nabo nyene urumva biga ibitandukanye, hariho wiga ubuforoma, hariho wiga kubaga, hariho wiga gutera inshinge, hariho gatanga ibinini, urumva biga ibitandukanye, sivyo? Rero urumva ko no mu nshuti ya bose bahava biga ibitandukanye. Iryo shure ribaye urumva rero iyo kubera ari byo nivyo wewe wifuza, nakubwiye ko kuko amategeko agenga inshuti ya bose ni menshi, ntibaze ngo ndayafise mu mutwe yose. Hari hayonzi cyane buryo umuntu yisunga ayo ariko arakoreramo ugo mwanya. Rero nk'ubu uye nivyo ndakirongoye ikigo, niba uzi ko ushaka kurongora ikintu mugabo ntumenye ibirimo byose birashoboka. Urumva rero ibyo rero nivyo gusengera Imana kugira ngo kumbure iyo mpano iseruke, kuko niba bibayeho bagashiraho ayo mashuri yigisha ivyo kuvura ko imiti biturutse mu nshuti ya bose bisaba uburyo. Uyu munsi turiko ni buryo dukoramo, urabona ntibibaze yuko buragera kwijana mu kugira ngo dutunganye umuti w'ikirundi. Nk'uyu munsi turafise umuti w'ikirundi, nivyo imiti irahari kandi ishaka kuvura neza, ariko hari habo inanira kunywa kubera adashobora kunywa kubera umubihiye cyangwa urura. Iyo wari kuba ari kinini byaye gukunda kwaca umira. Nk'ubu rero mu nshuti ya bose turakeneye imashini ifata iyo fu yacu ikayitunganya ikayigira kinini. Urakoze cyane. Turiko turatembera nabonye ahantu hari amamashini, ajya amamashini yoyo akora iki? Ko mbona yoyo ari mu buryo bw'ikirundi canke ari mu buryo bw'ikizungu, ko mbona umenga akoze mu buryo bw'ikizungu. Murakoze cyane. Ajya mu mashini nayo ikizungu mugabo ari natirere. Urumva na mashini ya massage dukoresha muri massage, kubera ko ahora dukoresha imiti y'ikirundi, ibumba, imiti dutetse, ibiki, amasederi n'ibindi vyinshi kugira tumugure nk'umuntu yamugaye, sivyo? Rero bisaba umushyire mu mazi ashushe, hanyuma niyo miti ukashyira mu mazi ashushe ukamumasizamwo mu benware runini. Ariko hajyumva twaguza ama mashini, ni mashini utabona na hamwe ngaha mu Burundi, na hamwe uzibona mu iki kigo niho nyene niho urumva ntituzidandaza twazigutse mugabo twashaka kwereka wadufashe kugira tuzironke hamwe ubuzikeneye. Avyumva ko bavuga ko urubanza rumwe rumara 5 zijya mashini zoba zikora massage gusa. Murakoze cyane nkikwishura. Nkikwishura. Rero urumva ziya mashini nukuvuga yuko nako ndasigura kugira ngo wumve neza ingene zikora. Nukuvuga yuko nabanje kwerekana ingene twari dusangwe dukora tutarazironka. Ya miti rero twashiramo umuntu kugira ngo tumuvure ducisha inyuma mu rukoba, mukorosha imitsi, mukorosha utunure tuba turi mu maraso, tugakoresha amazi. Hajya dufite imashini yoyo ushiramwe amazi, umuntu agashiramwo ibirenge, irafise amapine hagati muri yo. Ayo mapine ukaza uyanyonga kuri amaguru, ibirenge vyawe bikanyonga nyamapine, biko binyonga bisubiza inyuma. No kuvuga ubikura masa umubiri wose no mu bwonko ukoresheje mu birenge. Hanyuma ya mazi rero arimo nayo agaca ashuha, bigaca bituma umubiri wawe wose ushuha kubera ya mazi ari nayo yashushe. Urumva bica bituma rero umuntu akira n'ingoga iyo twongeye ko ya miti yateza kunywa kubera imitsi yazibubutse. No kuvuga umuti ucushika mu mubiri n'ingoga. Umuntu yagaca umubiri wiwe wiyubaka n'ingoga.
hariyo dukoresha nk'amashanyarazi kubera hagiye duhora tuvura ugasanga umuntu dusanze umuntu akeneye yuko aja ku kazuba ko mu gatondo wamubwiye uti wewe rero uzohora uzi nka ku gatondo bw'iruronke amavitamine mu wa B hariho ayatangwa n'izuba ku kazuba ko mu gitondo canke ko ku mugoroba tukamumwandika ati zo wicare kwa kazuba ugasanga ntibikunda zigiye ni mashini rero ucomeka muri kura igatanga amashanyarazi ameze nk'ayizuba ameze nk'imishwarara y'izuba ugaca rero umubiri urema bya bindi byari kuremwa biciye ngaho hantu avyumva tukagira rero n'indi mashini ikomeye cyane kandi ziyimvye ishobora ikora nko mu buryo bwa kera bakoresha ibintu biti birumiko ariko iyo si kirumiko nukuvuga yuko basi ndabivuze gutyo urumva kubera kugira wumva ukuntu yo imeze ishaka gukora nkuko urumva je ndabirabije amaso mbwa urumva ntibihura kubera ikirumiko babanza kuguca indasago ahantu wavyimvye kubera ibintu vyavuraniye bagaca bakwega n'umuntu yoyo rero ifite ubushobozi bwuko bakwambika utuntu twayo igacikwega isukari yose yasanzaye mu mubiri gacikwega yasanzaye iri inyuma mu mubiri n'ibinure bidakenewe bibi gacibikwega ukoresheje mashine urumva rero ivyo bica byorohera yuko niba nk'umuntu agwaye diabete tugaje gukuramo isukari yasanzaye ngaha tuba tworohereje ugwagasha canke n'undi mubiri hanyuma agaca afata ya miti ikazavura bya bindi bice bitabimeze neza umuti ngaha mu citi yabose witwa inyishu utunganya ubwonko utunganya ubwonko ku rwego hejuru ku buryo n'umuntu asara mwibarabara yiruka umuhaye mu minsi 3 aba yatashe muhira nuvuga yuko umutwe wacu ukugira ngo utunganye ibikorwa neza ukenera ibinure vyiza ibinure bikogwamwo ubwonko ivyo rero biva mu byo turya uti biva mu bihe ndakubwire bikeya mu bivamwo nshoboye kwibuka mu mutwe kugira ngo uzocuzura bijya birava muri sezame birava muri soya birava mu nzuzi birava muri korosho birava mu bihoke birava muri graine noire canke graine d'ojia urumva birava no mu biyoba urumva muga mu biyoba harimo n'ibinure bibi bavyumva rero ivyo rero iyo fungura bene ivyo no mu buki birimo bituma ubwonko bwawe bugira ibinure bikwiye kuko umuntu akwije ibinure ubwonko bwiwe ziganyama zikiza ubwonko zazipima ikiro ubise ziyanyama z'ubwonko zize ku munsi ameze zipima ikiro rero yuko ucukora cyane mu mutwe neza no kuvuga ngo umutwe wawe ucukora neza ku rwego rwo hejuru hanyuma ugaca wirinda ibintu biri mu isukari yo mu mahinguriro ukagabanya n'inyama avyumva ukagabanya n'ibintu ushaka kuba biyagura umutwe rero ntiwumva urumogi gusa kuko nimibonano mpuzabitsina urashobora gusanga wewe imeze nk'ikiyayura mutwe kubera wayishizemo cyane ikora ukarenza urugero kuko nabiri avuga ngo umukozi w'Imana ntakwiye kuba urenza urugero mu gukora amabanga y'abubatsi uravyumva rero urumva ibiyayura mutwe bari bitandukanye rero birasaba ngo twirinze ivyo tuce tujya n'ingaburo ibereye y'ubwonko kugira ngo bikunde yuko ubwonko bwacu buba butunganye neza iyo rero muri ico gihe iyo ufungura gutya atasanganya wagize ngo winage imitsi igira ibibazo ugaca wongera ukivuza amibe umuti w'ikirundi wo mu nshuti ya bose ko niwe ushobora kwivura ukayirandura mu mubiri w'umuntu ugasigara uzoza urazigwanya izinje mu biko ntiho zibuza kukwinjiramo rero ico gihe ucugira ubwonko bukora neza kandi n'umubiri wakora neza muri rusangi murakoze rero muhava mumbaza oya ndahejeje urandeka dusezera novuga yuko avuga umuti w'ikirundi mbega uvura abarundi gusa canke n'abatari abarundi boshobora kuza bakabitura murakoze cyane none ukizungu wowo uvura baki nanje ndakubajije nyishura ukizungu uvura baki kubera witwa ikizungu ngira ni ya generale muga kubera uw'ikirundi witwa ikirundi ngira n'abarundi gusa none reka tugane gatoya uramaze kubona umuti wanditse ko uw'ikizungu ni jambo wewe wagumye ugaruka kuvuga ngo ikizungu nico gituma mvuze iryo jambo ikizungu
nuko ico mwazaniwe n'abazungu abo mwise abazungu mwebwe abafise uruhu sinzi ko rutukura nuko gwera urumva abafise uruhu dasa n'ubwiwanyu ivyo babazaniye rero mwabitiriye bo mucamva n'umuti w'ikizungu mugaje ndazi paracetamol kinine avyo makwarteme n'izindi mugabo wowe kizungu sindabona nabivuze kuko ari byo muvuga nukuvuga yuko rero niba ukizungu uvura n'abirabure kandi atari abirabure umva ari w'abazungu nko mwabivuze n'ukirundi rero canke umunyafrika uwirabura umuti wirabura kuko wakozwe n'abirabura nkuko mubivuga nawo wovura n'abera. Abazungu rero hiyo murahawe kaze muzoze gaha tukoze ikiganiro kirekire cyane twakoranye n'umupasteri aravuga mwarahezagiwe naho utaha akajambo kanyu basezeye. Turabashimiye ko mwagendeye ikigo inshuti ya bose hanyuma rero twipfuriza n'abantu bose gukira canke abumva nyene ko bafise ibibazo vyananiranye gukira kuko twebwe kuko imiti yacu irazimvye muga ntiyonanira umuntu urumva rero mugabo ubona ko aho uri ushobora gukira ni sawa kuko twebwe ntitwaje kurondera amahera twaje gufasha abantu no kuvuga yuko wewe umuntu ayumva ko ahari vyananiranye niwe duhamagaye yaze tumufashe ico cyose yibaza ko kidashoboka kirashoboka kuko bidashobokera abantu bishobokera Imana mu nshuti ya bose. Murakoze namwe murakoze.